umuhegwe Elon Musk aheruka kwandika ku rubuga rwiwe X avuga ngo Starlink is available in Burundi canke Starlink ubiraboneka mu gihugu cy'u Burundi. Abantu benshi baribajije, hari n'abambajije Starlink niki, iyi internet ya Starlink ikora gute? Hoho uyu Elon Musk ni umuntu ki? Iyi company we SpaceX ni company nyabaki? Iyi internet ikora gute? Ho ikompara gute n'izindi internet zisanzwe ziri mu gihugu cy'u Burundi? Yatanguye ryari? Ese umwene gihugu asanzwe yo igonda yo ishobora? Is it affordable? Iri affordable? Iyi twumva ngo ni Star Shield, niki Star Shield? Ibi byose turaza kubyishura muri no video. Jewe ndi Seti. Iyi ni The Mega Mind. Muhawe kaze mwese. Elon Musk ni umugabo azwi cyane ku isi. Imyaka 53 yiwe y'amavuko. Akaba ahagaze ku billion majana 69. N'umwe mu bakire ba mbere ku isi. Uyu asi Dr. nini cyane. Agari muri ibintu bito, muri ibintu binini. He dreams big. Uyu numwe asi ndoto zo kugenda kuri Mars akakoloniza. Yavukiye ngaha Pretoria, South Africa. Mama muvyara amutwara muri Canada akiri muto. Akuru gene gihugu. Abo ni ndoto ziwe zizoshoboka gusa muri America, United States. Abayimukiye muri America. Aha yagiye avumbura company nyinshi cyane zitandukanye. Nka SpaceX, Tesla, ikora electric cars, X-Corp, The Boring Company, Neuralink, OpenAI, n'izindi. Muri bukaheruka kugura rujya rubuga Twitter aca ruhindura izina gwita X. Uyu ntagara umuntu asanzwe. Kuri company we SpaceX, ano tugire dushimikireko. Iyi niyo yavyaye Starlink internet. SpaceX ni mu makampani y'uyu muhegwe Elon Musk. Ikabikora ibintu bijanye n'ikirere, aerospace, nko bavuga NASA y'Abanyamerika canke Roscosmos y'Abarusiya. Ibihumbi 2019 niho SpaceX yatanguje no mushinga wo kwinjira muri business yo gutanga internet bakoresheje amasatelite. Ndabibutse ko atari bo barabambere batanga ino business yari isanzwe ihari kuva kera cyane mu 70 mu 80 mu 90. Iyi business yari ihari already. Company y'Abafaransa Eutelsat, company y'Abanyamerika Hughes-Nest, Viasat, izi zose zari muri business. Gusa Elon Musk yaje apromisinga ko internet yiwe izofise umuvuduko munini gusumba izindi company zose. Iyi internet ikoresha satellite sikora gute? Asanzwe hari ubwoko bwinshi bwa internet nka Wi-Fi, broadband, DSL, cable, ni nyinshi cyane. Izi zose usanga zigenda zikoresha ibintu by'amakable. Muzoza mumva ngo intercontinental marine cables, cable zica mu Ocean. Izindi zigakoresha radio waves, izindi zigakoresha electric cables. Izi mu gihe habaye nk'isanganya cyangwa nk'ibihuhuzi, mu gihe klima imeze nabi, mu gihe hari bimuza mumva ngo tsunami, ngo hurricane, ngo tornado, ni hamwe usanga signal icikagurika. Muribuka babagwanyi bo muri Yemen, aba Houthis, bavuze ko baciye cable muri Red Sea hafi ya za Djibouti. Ibice byinshi byo muri Afrika byarabuze internet. Ni kubera ko izo internet usanga kenshi zikoresha ibintu by'amakable. Ibi navyo iyo ikirere gihindutse haca haba ikibazo. Naha rero internet ya satellite kizira. Kubera ko zozo zihanitse cyane mu kirere, bituma n'abantu baba hiyo mu misozi canke hiyo ruguru mu byaro baronka internet. Ikintu gusa bukeneye ni ikintu bita Starlink terminal. Akantu kakadishe, akantu kakantena parabolique gatoyi, na router, n'agakable gusa gakonekta iyo dish nako karuta n'umuyaga nkuba, nta bindi ukeneye basubaje connecta kuri internet. Mu 2019 SpaceX yatangaje ko irungitse irokete mu kirere. Irokete nini cyane, imwe mu rokete manini bari bamaze gukora. Iyi ni rokete dasanzwe, irokete nini cyane karabutaka. Igitwaye satellite 60 za Starlink. Utu ni satellite dutoyi, nagari satellite binini. Ni satellite dutoyi 60 kuba turungitse muri low orbit. Izi ntagari satellite nini, ni satellite dutoyi. Babandi programye ko nitwagera mu kirere muri low orbit nk'ibirometero 800 kukivuye ku isi. Duce dukora icyo bita synchronization yizuba. Ngovuga tugenda tuvuduka ku muvuduko uri constant. Na distance hagati yato ntabwo ihinduka. Tukikaraga ku muvuduko urenze gatoye umuvuduko isi yikaraga ku zuba. Ku buryo twikaraga ku isi inshuro 11 tuzunguruka isi. Elon Musk afise imigambi ko bazorubika udusatelite 2036. Urumva ni nyinshi cyane. Nibamara kubigerako ukuvuga ahantu hose mu isi Starlink izokiboneka. Ubu tuvugana ni bihugu 100 gusa bifise Starlink internet n'amaregio. SpaceX ivuga ko ifise satellite
ibihumbi 7 muri orbit ziri mu kazi. Izi satellite ni nyinshi cyane. To be fair, ngo ni duto hagari satellite binini ugereranije nka Eutelsat y'Abafaransa isha satellite 35 gusa urumva ni dukeyi. Hughes Nest y'Abanyamerika ifise udusatellite 3 gusa. Niyo mpamvu Starlink usanga ifise coverage nziza gusumba izindi company kubera ko bafite amasatellite menshi, ni kuvuga signal cankerezo ikiba nziza ugereranije n'izindi. Starlink kandi ivuga ngo bimwe bita upload speed, ni kuvuga umuvuduko wo kwa uploadinga ngo ni hagati ya 50 megabits per seconde ni 100 megabits per second. Bimwe bita download speed ngo ni hagati ya 220 na 350 megabits per second. Ni kuvuga ni umuvuduko munini cyane ugereranije n'izindi company. Kandi bo mwibuke coverage yabo ni nini ku bihugu 100. Urumva bari mu bihugu byinshi cyane. Muri Nigeria niho batanguriye muri Afrika. Mwaka uheze buguriye office muri Afrika muri Nigeria. Ubu Starlink iri mu bihugu byinshi cyane muri Afrika. South Africa yari yarabazi barakora muga kubera ibintu bya license barahagarika akazi, barahagarika. Ibihugu byose bifite ikintu bita ISP, Internet Service Providers, Regulators. Bisaba Starlink ironke license cyangwa license uruhusha rwo gukorera mu gihugu. Mu gihugu cy'u Burundi bashaka ko bararose license, iyi license ibaha uruhusha rwo gukora. SpaceX yategekanya kurungika amasatellite 36 mu kirere muri low orbit. Kweli ubu bakwe kubera ni bashobora kugera kuri ino target bihaye, ukuvuga isi yose bacu bayikavaringa. Ndabibutse ko naho ino internet ya satellite igenda ifite uburusho ugereranije n'izindi internet, gusa none ifite ikibazo cy'uko ifite umuvuduko hasi ugereranije na internet zigezweho nka fiber cyangwa 5G. Kubera izi zozo baziharura mu megabit, mu gihe internet ya satellite yo bayiharura mu megabit. Fiber ifite download speeds zigera mu 10 gigabit per second, mu gihe nka 5G yoyo igera no mu 20 gigabit per second. Gusa n'ubundi iyi internet ya satellite ikagira advantage nini kubera ko nta bintu by'amakabule n'ibiki bikenewe. Nka fiber ikeneye fiber optic cables, izi nazo kabule ubwazo zirazivye cyane kandi bitwara igihe bazihambe mu kuzimu. Muri no ntambara yo mu Burusiya na Ukraine, Starlink yari ifashijwe cyane. Ukraine kubera ari pro west bobo nta kibazo bari muri kuyikoresha. Mu Burusiya bwobwo naho bivuga ko bwoba muri ko bukoresha Starlink, gusa ntago byemewe, ntago wese yabikunze kubera ubwo nyene iguha advantage mu gihe cy'intambara, kubera uconnecta kuri satellite directly bikaca biguha advantage. Nabijya muza mwumva bavuga ngo kujaminga signal ntago ari ikintu cyoroshe. Mu gihe uri gukoresha Starlink wakonecta kuri satellite ntago bikorohera kujaminga. Rezo abantu bagoma bibaza nk'ibihugu byo muri Afrika ibikenye canke biri mu nzira y'amajambere bizoshobora kuyigonda ino internet. Ubu tuvugana igiciro cha subscription ya Starlink internet ni kuva ku madolari 30 gushika ku madolari 2,000 bivanye n'umuvuduko. Kuvuga uhitamo umuvuduko hasi ubuguritse gusumba ku muvuduko hejuru. Gusa ibi bikoresho bita terminal, no kuvuga ka dish na ya router, ibi navyo bisaba bigure ku ruhande. Nko muri Nigeria subscription nayo madolari 30, mugabe ibikoresho navyo ucubigura amadolari 300. Ibyo byose no kubimenya mu gihe ushaka ino internet ya satellite. Mu kwa gatanu uri mwaka nyene SpaceX yatangaje ko isohoye iyindi version ya Starlink internet, gusa yoyo ikorewe igisoda gusa the military Starshield, no kuvuga za NATO nizo gusa zemerewe gukoresha Starshield. Iyi itandukanye gato ni internet isanzwe kubera ko yoyo ikoresha satellite zayigenewe, ntago icikagurika. Yoyo iri stable cyane gusumba iyi yindi isanzwe y'abantu bose bakoresha. Niyo bariko bakoresha muri Ukraine. SpaceX ifite imigambi minini cyane. Igatwizera ko mu gihe gito Afrika yose baza bayikavarinze ni internet y'abasatellite, kandi ko abene gihugu basanzwe bazoshobora kuyigonda kuyafodinga. Turabashimiye ko namwaduteze amatwi. Nimubagire kugira subscribe, comment, like and share kugira video nk'izi zigume ziza. Ese wari uzi ko kwiyandikisha kuja kuri Mars byamaze gutangura? Ese byotwara igihe kigana gutabara bakoresheje umuvuduko w'indege bamaze gukora cyicoka juru? Byotwara igihe kingana gute kugira kuri Mars? Ese bamaze kugera kuri Mars bo haba gute? Ese harabekeka? Ese hari umwuka wo guhema? N'ibindi biriko biraza. Stay tuned kuri channel yanyu bakunze bubumenyi. There is more to come. Ciao ciao.